Shit. Why que alguma witwenga? Yeah, nothing. C'est juste que quand il me vient au week-end, mon gars, mon week-end, Allô? Oui. Allô? Oui. Amédée na Chris, ndawufumbuye. Muri bande ko ntabamenye? Jewe nawe intambwe ku yindi urukundo rwacu ruzaturere umuco muzima. Tiana? Tiana, icyo cyambere cyari mu mutwe. Nta munsi n'umwe, nta n'umunota n'umwe uza kwigenda agira ijambo. Ahubwo urafite umwanya n'amusi tubonanye. Tiana, reka gufyina, ibyo bintu birashobora kutukwegera. Chris, twina abantu bakuze, ntacyo tubakutabishaje. Humura, tuganire umwanya muto, cyangwa reka wisubire mu byawe. Okay, mbwira aho tuza guhurira. Umviriza rusha mama Jijo. Ndagusavye wihangana utahe. Jewe ndazaguma ndamurondera. Anyitavye, akira kumbwira aho yabibitse gusa, ca ndabikuzanira. Nibaza ko hari ikibazo gikomeye ariko arakemurira kuri telefone. Kuba umugabo wanje, ntiyoramura umwanya nk'uwo wose ariko aritaba umuntu. Yamara wa mugore we. Umugabo ashobora kumara iminota 30 ari kuri apere kandi afise umugore. Uwo mugabo aramugira ko amakenga aho usanga ariko araguca inyuma. Napu subizaho kuwe umugabo wanje ubwo nkunda ni gwamwemera kwanca inyuma kandi nanje ndamukunda ntaco namukorera mu rukundo. Gukunda si bibi, ikibi no guhitamo nabi no gutanga icizere kirenze, ivyo nivyo vyica. Sha nukuri ntakubesha, mu bagore bahezagiwe ni jewe wa kabiri havuye Bikira Mariya, nakugenda ukamenya. Okay, ni ibero nshuti yanje. Reka reje ngende nimwamara kumenya aho biri uraza kubinzanira. Canke wamfuhiye. Ariko nawe ndazi neza ko bayeho neza. wakoze kuza. Nukuri Chris, sinigeze nizera ko unyibagira.
n'ingiye twe tubirimwo neza. nanjye sinigeze ndabyitega ko nzosubira kukubona. Gusa iyo ndakubonye mpita nibuka ukuntu iwanyu banyanga. Chris, wibuka ingene bakwanga? Nta namwe wibuka ingene nagukunda, ingene nakugoreweko. Undavye neza mu maso, umutima wanje hari icuriko uravuga. Wumvije incuro umutima wanje utera. Bisigura ko ndagukunda Chris. Ndacagukunda kandi siniteye ko ufise umugore. Uri impamvu ituma umutima wanje utera neza. Nanjye ndagukunda, ariko twamaze kujya mu bundi buzima butandukanye. Dutegerezwa kuvyakira, kandi nakubwiye ugabanya amarangamutima yabo. Ntuhave wisambuza, nanjye usambuza. Chris, mpasi umwanya mutoya dusangire ibyo twatumye. Ubwo n'amahoro ko umugabo wanje atahora agera n'amasaha atarataha. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga.
Kati. Ingo uryame. Urabona ko papa we yatevye. Jewe ndamurindira. Urazi yuko ejo ufise ishuri? Oya mama. Sishobora kuryama papa ataje. Reka ndamurindire. Ntatira ofisi. Sheri, wabaye iki gutahura umeze uko? Saa ndwi z'ijoro kwera? Ndabona urwanyoye rwagushitse kabisa. Reka tubanze tuje ku meza ufungure. Hama tuje turyama kuko bwira buce. Sheri.
Tiano uvuye. Nshaka kunyishuri. Uvuye. Tiana. Abavyeyi bawe baranguze. Ariko wowe ni wegeze unkunda. Nagukuye ruguru. Ndakumanukana mu gisagara. Ariko urabusigaye unahira ko hafi saa munani y'ijoro. Wa mukobwa we nuramenya wewe. Nuramenya. Nuzi. Allô? Okay, ndaje. Ndaje ubu nyene. Chere. Abaye iki? Nizere ko utagira ugenda utanyoye icayi kandi uzi neza ko waraye ubusa. Be, sorry. Telefone yaje kumpamagara ni y'akazi. Bibaye ngombwa ko nshika kare ku kazi. Okay, babe. Take care. Wibwe gufata icayi niwashika ku kazi. Okay, thank you. Chris ndagusabye umwe mu amagogo unjane kure bishoboka kuzobukoze